Hariho abantu bashobora kukubona ukoze ikintu umeze ukuntu bagasitara mbere bakabona ko ivy'agakiza ataco bimaze. Iki kintu nimuze muragishira mu bwenge no mu vyiyumviro yuko burya ntitwambara porno gusa, ntitwambara kubera twebwe, ariko kandi sindagusavye ngo uze wambara uje kutwereka ugumugira ubwo mwambonye ba wambonye. Oya mugabo burya wewe ntunibona gose, twambara kubw'abandi. Ego turambara kugira ngo dufuke ubwambure, ariko kandi turambara kubw'abaturaba. Burya abaturaba nibo babona ko tuberewe canke tubihiwe. Si kenshi vraiment umuntu yibona yuko abihiwe. Na preuve nuko hari umuntu usanga aguma yambara impuzu atana rimwe zimubera. Hanyuma wewe umuravye ukavuga yo kwambara modeli irya niyo yobera irya taye yiwe, niyo yobera mu bisanzwe abakuraba. Hariyo n'igihe umutayere akubwira ngo niyo mpuzu ugomba gushonesha wapi, iyo modele nizokubera kubera iki ni wakuraba. Turambara no kubw'abaturaba. None rero ko nambara kubw'abandaba, nambaye nabi nzoba ndiko ndabatsitaza. Ko nisiga kubw'abandaba babone ko numaganye ko mu maso ko nafise umwera, ko nafise umwera, kuko hariho naho utaba wibona mugabo tukahasiga inose tukahasiga turahasiga kubera hahoho abari inyuma bo baba ariko barahabona. Ndasiga kugira ngo abaza kundaba ntibaze kubona umwera mu mugongo. Urumva ivyo sindahabona muganisiga kubw'abandaba. Amaguru simba ndiko ndagenda ndayaraba, ariko ndisiga kubw'abandaba ntibabona umwera. Nyinyukura abandaba ntibabona ibigato. Erega uri kuragenda ino bakaraba bya bitsinsiri mbega niyoga ndoga kubera abandaba. Ibintu vyinshi dukora burya nitubikora ku bwacu, cyane cyane kwambara n'inyifato burya si ku bwacu hahanini ni kubw'abaturaba, kuko abantu babonye inyifato. Na Paulo yarabivuze, nibabona inyifato yawe nziza, nibabona ibikorwa vyawe vyiza, bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Ibikorwa dukora turabikora kubw'abandi abaturaba, ariko muntabare nimuzokore ngo muriko mukorera abantu ngo babarabe. Oya mugabe ivyo ukora abantu bategeza kubibona, uko wambara abantu barabibona, wisiza abantu barabibona, byose ivyo ukora. Mugabo umenye ngo ivyo ni wabikora hakagira utsitara, wewe nta kimazi bizoba vyakumariye kubera barakugaya. Wambaye izitagukwiye ukuravya arakugaya, nta kamaro bizoba vyamumariye. Ya masexy yo ngaha nimwatwara ngaha hejuru ngo ibiki nibiki azokuraba kugaye, nta kamaro bikuzanira. Burya udashimwe n'abantu nta kamaro biba bikuzaniye, baba bakugaye. Hanyuma n'uwo muntu aba yanatsitaye. Rero kubera tubikora kubw'abandi, ndasavye hamwe no kwiyumvira ko bitugirira ikimazi, twiyumvire ko bigirira ikimazi abandi.